Mwaramutse abantu dufite akantu k'akadictature katurimwo akantu k'akahahazo ugashaka ko iyo leta novuga ko y'ubusimbira hamwe akajagari ugasanga umusitanteri numvise ngo komine ntahangwa canke ibintu nk'ivyo he Bujumbura ngo yategetse yahaye ikiringo ntabanduka ngo buri muntu afise urupangu ruri kwibarabara ngo babe bateye amashugwe. Oh boy. Ngo canke ngo bagize pave. Okay, pave is ugly, okay? Gupevinga ahantu hose, gusiga isima ni ugly, bironona n'isi. Ico cyo no kivana mu mugeco mvuga gutegeka abantu ngo batera amashugwe. Ako nakazi ka mustaneri. I don't understand it. But in any way, yabibonye yaho ahantu bateye amashugwe. Inzu ibihugu vyinshi, bon, nagiye mu bihugu vyinshi mugaha n'ivyo muri ama movies. Usanga abantu batera amashugwe ni bakeyi kubera peut-être maintenance nico bisaba kugira ugira amashugwe. Ico bafise nico bita gazon, ubwatsi kuko buri low maintenance ubutera rimwe inzu icubakwa. Nta muntu yigora kubwiriza iyo ubakishije inzu babiri muri plan hanyuma uhejeje kubutera c'est fini uzura bukata gusa hageze igihe cyo kubukata. Bo hamwe basanga banegrija bagabukata batevye n'ibiki usanga neighborhood canke ntuzeye yabo quartier yabo isa nabi ugly mugabo kubukata ntaco bitwara kinini. Ushaka kwigura kamashini kiwawe k'amadolari makeyi ka second hand ka ukazi ukazura gwikatira weekend benshi barabwikatira mugabo bwatsi boneka neza kurusha definitivement isima wasiza ahantu ariko na cyane amashugwe ni kazi ngumu asaba kuzura yabagarira na amashugwe ni nkuko botera yindi jardin asaba entretien. So guforosa abantu ngo murimo amashugwe biteye isoni. Iyapfuma avuga nyene muhashire gazo kubera gazo ifise uruhombe ifise ibikorwa bikeye bisabwa. Anyway, sorry ndekuzubara ariko shaka kuvuga ko aho gacinyizo ngo mube mwakoze uku nahana bikuye nta gitabo yasomye ntabwirizwa ayishimikije ati haro article ni iribwirizwa rigenga aménagement urbain reka ndasohoye itegeko mwe mwateye amashugwe. Ngwisaga kibegwe kandi n'abantu ba idiot. I don't understand it. Donc iyo idiocy bayivana hehe bagaca bayiforosa ku bandi bantu. I don't know sinzi abari mu gisagara mu mbwira uko bimeze ayo kandi ukaraba n'ama condition amafaranga abanyagihugu bafise, you know. Ntushobora guforosa abantu gupava ahantu bisaba amafaranga ata amafaranga bafise encore ukabaha imisi. Je ndazi umugenzi yigeze kugura inzu yubakishije inzu hanyuma yubakisha inzu urashobora kuvuga uti munshiremo na gazo munshiremo na ico bita gupava nyene driveway hajya ijya nzira ija ku rugo rwawe iva kwibarabara rikuru cyangwa ati bijya mu vyihoze nzo ndakora gake ariko ndose amafaranga. Nawe niko yabigejeje nagiye kumuramutsa intuzeye itaraba pave driveway akiri umukungugu ariko ararondera ukuntu yoza arazana kavuga gake prepare aho muri backyard batangira backyard inyuma y'inzu akabikora gake ariko arosa amafaranga ta pressure ta pressure. Iyo pressure ushira ku bantu bakenye uyivana hehe? Est-ce que ama office yanyu est-ce que inyubako za leta zirakweje mu standard kugira mushoboye kuja kubiforosa ku banyagihugu bakenye kandi namatavyo mushoboye mu ma building ya leta nta hantu usanga ari building ya leta akavumbi zibanda zibona amabiro ya commune arakavumbi hanze atari ni pave ni atamashugwe ahari. Come on now, come on. I don't know. Aba bantu b'abarundi sinzi ahantu twakwiye dictature kandi no mu bajene ndiko ndababona bavuga ngo tungurije kuba kubita umfanya ko n'abantu ba dictateur bariko barakura iki gihugu kizoba ba dictateur iyo kizoba dictateur partout
birababaje cyane. Okay, nayo muye n'imodoka zitatu ngaha turiko turahana ingene turengana. Alright, sawa, mugire umunsi mwiza, bye bye.